Mwiriwe abajene bo mu gihugu cyo muri Hollande, mwiriwe abajene bo mu gihugu cyo mu Burundi. Mu mazina nitwa Jean Seguin Karorero, nkaba n'inyambukira y'i Burundi mu gihugu cyo muri Hollande. Tungiyi turabahaye kaze muri iki kiganiro twisi turi kumwe twese turashoboye. Ibigo turashoboye kwigishanya ikirundi. Uno musi turi bwige amajambo mu Gifaransa, tunayasobanura mu Kirundi. Ijambo autochtone di Burundi ni ukuvuga imvukira z'abana bavukiye mu Burundi, ni ukuvuga mu gataka k'i Burundi, ariko abavyeyi babo bakaba baje bava mu kindi gihugu. Umwana wese yavukiye mu Burundi, uyo aba ari umurundi nk'abandi barundi. Irindi jambo rya kabiri turi bwige ni ijambo réfugié. Ijambo réfugié mu Kirundi ni ukuvuga impunzi. Impunzi ni umuntu aba mu ntara runaka akaja mu yindi ntara ku mvo z'urugorane runaka. Urugero, Abanyagatumba batewe n'amazi bava mu Gatumba bimukira kuba i Bujumbura kuri iyo mvo y'amazi. Muri ico gihe bavuga impunzi z'Abanyagatumba i Bujumbura. Murakoze cyane mwebwe mwakurikiranye iki kiganiro, tukaba twongeye kubasaba muze murafyonda buri munsi kuri chaîne y'iwacu yitwa Seguin TV kugira ibyo byose tora tubigisha umwe wese azarabibona. Iki cigwa kizodufasha kuko tuko turategura akazuza keza k'abana bazovuka muri 3e generation, imyaka 30, 60, 90. Murakoze cyane. Fyonda subscribe kuri Seguin TV, Imana nibahezagire. Seguin TV, komantere mashe kuzitanga, muzoba mukoze cyane.